arushe ariko akemera kururira abakinyi bamwe makeneye muri mu kiringo cigiye kirekire muri no mwaka kuko Rafinha c'est un joueur no musi Barcelone mubuze n'amezi atari imbere bo bahombye cyane nuko rero kuri Barcelone bariko baratsinda bitatu kuri bibiri kuri Sig Iduna Park. Ekipe ya Afrika rero ifuta amateka yo kumara inkino ndwi batazi gutsinda ekipe mu Budage bayisanze muhira iwabo kuva muri 2016. Tuve kuri Barcelone tuze kuo biriko biranka nono birakabije cyane. Birakabije cyane pe. Haragafoto byasumuti haragafoto nabonye ahantu byasumuti ndakamo kubita Clovis nakazane kabisa utaho wagamutama byasumuti turaterereza amasengesho kuri equipe ya Manchester City y'umugabo yitwa Pep Guardiola 10e fois consécutif byanse kuko birakabije nona equipe gizingorane Pep Guardiola i Manchester kano kanya hasa nagahama hasa n'ubururu ntiyagira uko hasa narangi hafise ni mu mwijima incolor Manchester incolor Manchester Tesi ayiwe City bahejeje kumumanuka agafoto kaciye gakurikiranye ndakakwereke Clovis yitegure kabisa katuzanire abakonzi ba binkino muri rusangi barabe bavuga ati noneho ivyo kwa Manchester City zafashe indi twasengeye benshi ariko turivuza ngo mudufashe gusengera equipe yitwa Manchester City. Erega na Kylian Mbappe twaramusengeye kandi byarafashe. Mbappe twakoze amasengeshano kandi ubitangwe kuza neza. Clovis ifoto yamazwe y'umushikira. Niri afise jogo. Mutama afise jogo. Yaciye anyibutsa akakajama kakinye kwa kagataliyano kakinye kwa Roma kitwa gute n'ubugahari. Katama kakinye kakiniye Roma igihe kirekire kagataliyano Daniel De Rossi oya kijogo gutya uri kuravuga si uri kuravuga Marek Hamsik apana Marek Hamsik yakiniye Napoli sarundi wijogo yakiniye ya Roma reka ndamuzana uramubona mutaba full time iyi jogo ni ya Marek Hamsik ni ya Marek Hamsik yakiniye Napoli yari munyaslovakia reka ndamukuzanira kwa Roma nubarahari abantu batibaza yuko Pep Guardiola tuzomuburira amasengesho tugiye kumwicarira nawe kubera ko ibintu Pep arimwo narababwiye ibi bintu iyi match ya Juventus na Man City igomba gusiga n'ubundi tweretse ngo Kyle Walker uri mu rugendo araguhitana umwana muto Kenan Yildiz ameze neza nuko remeze Azadi gatora umusore mbona yabajije yitwa Asmana avuga ati ko ayo manota azofasha imigugana muri kimwe 18 gishiri cyanyuma atumaze gushika ikindi azogufasha n'igiki agufasha yene gushika ukaronka tirage nziza ugezeyo naho uzohura n'uwarenganya ari wa 24 aragutsinda kandi birako match tuja mu nkino zo gukurakurana mu knockout stage vongo kiba 18 gishiri cyanyuma nawo bugiye ufise yose kuri yose ugacura na equipe yiciriye muri barrage igutsinza uzobwiye biraheze Ningakujya mu matsinda wahora ubona equipe yagiye ari ya kabiri mu itsinda ryayo shobora gutsinda equipe yagiye ari ya mbere mu itsinda ryayo kandi ifise amanota 18 ku 18 ibi rero bibaho abantu nibibatanga nariko ndakubwira rero witwa Stefan El Shaarawy na Gataliyano na Gataliyano nuko remeze kipe ya Guardiola kandi yongeye kandi gusubira gutsindwa mu nkino 10 Guardiola afise mw'intsinzi imwe gusa nimugoroba yari katsindwa na equipe yitwa Juventus Torino ibitsindo bigera kuri 2-2 equipe ya Man City irakoroka yisanga ku mwanya wa 22 kibitsindo bya Dusan Vlahovic no witwa Weston McKennie umunyamerika Man City iba irongeye kandi kugarikwa 2-0 abantu bati kwa City mu banyabitoro ariko baraka nubwo yongeye amasezerano yo kubanangamereza equipe ya Man City Guardiola yarutse kumenyesha yuko nasohoka muri equipe ya Man City kandi yanazerekereza nimiburi agomba kuja kumenyereza equipe serukira gihugu abanyabitora ataco bamuhaye nako ataco bamwimye
barakomeza bihanganye muri equipe ya Manchester City ni mikenyuro yiwe vyanse cyangwa nimugoroba yavuze ati ninongera kandi gusubirana abakinyi banje bose uko bameze ndizera ko bino bihe tuzobivamo ibihe equipe ya Manchester imenyereye ibihe abakunzi babo batari bamenyereye vyo kumara inkino 10 batazi gutsinda urukino biraherereye kwa City itsindwa rya Manchester City riratuma niyumvira ibintu bibiri bwa mbere yuko niyumvira Pep Guardiola ni wabibazwa byose ariko mbere yuko niyumvira Pep Guardiola reka mbanze niyumvire kazoza ka Manchester City muri UEFA Champions League uno mwaka ndaniyumvire n'amahirwe bafise yo kugira ngo bashobore kuba boja muri kimwe 18 gishiri cyanyuma kuko kuba qualifier directement nibigikunze ni ngombwa ko equipe irinziro nka mahirwe izoca muri barrage bari musafisa amanota 8 nabo tsiningino zibiri zisigara umva ko bazokwiza amanota agera ku 18 nta wuzi 8 za mbere aho zo bazigeze ndetse na equipe ziri imbere ya Manchester City nazo nta wuzi ngene bizo bimeze ko n'urutonde rurerure wowe utsakaje cyangwa uronze inota rimwe ashobora guca abaho difference yibanza nka 5 cyangwa 6 rero mbere yuko mava mvuga kuri Pep Guardiola kumbure kazoza kiwe n'ubujya ashobora kongerwa amasezerano ariko ntibimubere motivation bikamubera kubandanya nanigwa twavuze kenshi kuri projet yiwe reka nigarukire kuri kazoza ka Manchester City bwa mbere muri equipe muri UEFA Champions League equipe ya Manchester City ubu tuvugana nkuko wabivuze bwana Mike agaze mu kanca 22 no kuvuga ngo ifise amanota agera ku 8 bigaragara ko nimwe muri equipe itagishoboye kuzigama ibitsindo isinze kuko batsinze ibitsindo 13 mu nkino 6 batsindwa ibitsindo 9 no kuvuga ngo ugiye kuraba niba uri baratsinda ibitsindo 2 kuri buri rukino mugabo nabo niba uri barinzizwa igisindo n'ibice 8 hafi ibitsindo 2 nyene ku rukino izo ni nguvu zikomeye cyane equipe ya Manchester City yatakaje ni equipe tuzi ko mu mafaranga bajana ku isoko gigura nigurisha baguza aba defenseur cyane ariko n'ubundi tutigeze tubona iba stable defensivement mugabo twabonye irangwa no kuba equipe idomina urukino ariko igasinda ibitsindo byinshi uno munsi Manchester City bega ko tutoyibaza kuba yaratsinzwe ibitsindo n'ubundi tigeze igira ayo ma defense yamakomeye igihe cyose ariko ikaba equipe idomina urukino batakajiki nimba City tagishoboye kudomina l'adversaire nkuko vyari kudomina adversaire c'est pas possession seulement kudomina adversaire no kugumana umupira mugabo kandi ugakora ibikene kuko UEFA Champions League twarabonye ko nimba ari equipe uno munsi zashoboye kwiadapta zitevye muri UEFA Champions League ni Man City kuko twarabonye ngo Man City mu matsinda ni equipe yatweretse ubukomezi bwayo igakina Champions League nkuko bakina Premier League mugabo agera muri kimwe 18 gishiri cyanyuma bakananirirwa kubera yuko haba hasabwa ibindi byaro equipe ushobora kwirusha umupira ugatembereza umupira ku 180 kwijana ukaronka okaziyo 10 bo bakaronka okaziyo imwe bagaca bagusezera kandi ukabugiye ibi kugeza nuno munsi nemeza ko nubwo City yageze gwo gutwara igikombe cya UEFA Champions League ni equipe itigeze inkomveka ijana kwijana mu bijanye no gukina inkino zo gukurakuranamwo nkuko akaronka Bayern Dominique Real Madrid n'indi migwa bagenda bagira gute babikora rero ibi bica bigaruka bikambwira ngo mbega kazoza ka Man City rero no munsi karabakaye kwino format twavuze ko ugiye kuraba uburyo Champions League itunganije twisanga match par match ugomba kuyikina nkande na final cyo bari cyo kintu kiriko kiragora City ubwa mbere nico kibazo ncagira ni City yisanze iri kirakina nkino zisa nizo gukurakuranamo kandi tubona ko batazimetriza cyo ni kibazo kabiri nimba City yisanze izi nkino igomba kuzikina ngizo gukurakuranamo zikaba zibanani tukaba tubona ko Manchester City mu nkino zibiri isigaje mu rukino rwa Paris Saint-Germain kandi bagiye gukina kundwi igirando na Paris Saint-Germain iri muri situation nkiyo nabo barimo what is the next kuri Manchester City kini kinyereka ngo kazoza ka Manchester City muri UEFA Champions League ishobora kuba ari equipe nkuru kuko je uno munsi Paris Saint-Germain na Man City zinazishira hamwe hari indi ntambwe Man City hari arugero Man City riko Paris Saint-Germain to kwicara hiri iki gikombe baragitwaye bamaze gukina izo finale batwaye ico gikombe bakinye finale ku nshuro ya kabiri pari yo finale bayifise rimwe kuvana uvuga ngo umuzo w'abarabu bivuze ngo Man City barateye imbere kandi Man City bakiniye igano rikomeye gusumba iryo parikina kandi umuzo ugiye kuraba Paris Saint-Germain harakatari gake izo za Lille za Monaco zabaciriyemo zikabatwara igikombe mu gihe Man City no munsi yabuze igikombe kuri area Pep
bakibujije na Jurgen Klopp gusa. Rero ibi biranyereka ngo kazoza ka Manchester City twogatuma Pep Guardiola, twogatuma abakinyi, ariko ekipe muri rusange tugomba kumva ngo ekipe yitwa Manchester City ni imwe muri ekipe zisabwa gutangura gukina nk'uko bashitse muri UTM do final kuva ku rukino bagiye gukina na ekipe ya Paris Saint-Germain. Kuko ushobora gutsinda Paris kuri ku rukino rwa nyuma ugashaka ajya ku rukino rwa nyuma barakina nande? Ni Slovan Bratislava. bafise Slovan bafise Hajya Slovan barakinye. hajya Atalanta ntibafise mu nzira zayo. Oya. ngo nabiri Je ikintu nakunze kuba mbona iyi ekipe ya Manchester City nivyo ni ekipe yatweretse navuga ngo stabilité ku bakinyi bamwe n'abandi bamaraho igihe kirekire. Ugiye kuraba umugabo witwa Kevin De Bruyne, ugiye kuraba Ilkay Gundogan, indwi y'umunani bazorangiza bakira ekipe iskwiza ya Club Bridge. Kuko Man City basigaje inkino zibiri kandi zose barazikinira muri barakira Club Bridge. Nyuma yuko kundwi kirandwi bazoba bakira ekipe bazoba bagiye Parc des Princes. oya baraja Parc des Princes, kundwi baraja Parc des Princes gerekezwa 22 kwezi kwa Club Bridge bace baza Etihad Stadium bakire Club Bridge. Kandi nimba uno musi tubona Club Bridge uko ihagaze nka ekipe yo mu Birigi ugeza mu mwanya tuvugana ihagaze mu kibanza ca 19 iri imbere ya Real Madrid n'imbere ya Manchester City nyene. Nimba ekipe yitwa Feyenoord de Rotterdam iri mu kibanza ca 18 imbere ya ekipe izwi ku izina rya Club Bridge nyene. Nimba Feyenoord de Rotterdam yaraje Etihad Stadium ihakura inota rimwe igize remontada igomba bitsinda bitatu na Club Bridge yoje kubikora. Yani majambo n'ubundi ni Man City biva na situation irimo bituma kazoza kabona ubundi tukabona mu igifungu kubera ko n'ubundi nkino basigaje en fonction yebe barimwo n'ubundi kumva ngo City zose nizo nkino zose ikintu kiriko kirakora kuri Manchester City kinini nako ndavuga nti baratweretse stabilité y'abaginyi bagiye batandukanye, harimo Ilkay Gundogan, harimo Kevin De Bruyne, harimo Stones ndetse na Kyle Walker, ukongera ko nabandi bagiye batandukanye nka Bernardo Silva ko nabo bahamaze igihe. Mugabo uno munsi Manchester City reko irakogwa ko n'ikintu citwa dependance umukinyi, kuba dependa ku muntu gusumba ibindi bintu. Dependance individuelle na dependance collective ni ibintu bidasa. Barabaye dependa cyane kumva ngo Rodriguez Kante tumubuze twopfa. Erega biba bibishe gutunga umukinyi umwe ashobora kuvuga ngo niwe mukinyi wo kuri gatandatu ofise muri ekipe yawe. Kuko nimba none Rodriguez Kante abuze ukaca wubaka gukinisha Bernardo Silva kuri gatandatu, urahangagurana na ekipe ifise Kenan Yildiz nako ifise hagati mu kibwa Manuro Kateri vyo kwa nk'abakazana Douglas Luiz. Uraza guhangana na ekipe ifise Vitinha, ifise Walen Zailemli, ifise kagasore kanya Portugal akagasore gakina gasobetse ko kwa Paris Saint-Germain kagufi gashasha kakina João Neves ya Portugal. Uraza guhangana n'abana nka João Neves, ukongera ko Vitinha, ukongera ko Zailemli, uzi ko ifise Ilkay Gundogan yarangiye, uzi ko ifise Kevin De Bruyne umwanya n'umwanya iyakomeye bamwiza mugabo vunika kenshi cyane. Nico kintu kiriko kirakora kuri Manchester City. Je no musagira hano ndaba match ya Manchester City nkavuga ati ubu ruhe buri muri bano bakinyi umuzi umwe ari umukinyi zo kwifata fire mu kibuga bikarangira sezirangiye kuri we, bikarangira neherejemo kariyeri. Kandi ubwo bwinshi ndabugira ko mugabo witwa Kyle Walker gusumba. Kyle Walker muri equipe ya Manchester City niwe mukinyi akoresha ingufu nyinshi, niwe mukinyi irukanga ibirometero vyinshi, nawe kirukanga ivyo birometero ntagishoboye nta magara kigira. Uburuhe bwaramwibaze kuva kwa Tottenham Hotspur. Mwibuke Tottenham yatunze Kyle Walker na Dani Rose nk'abaratero. Shora ko ari equipe ya mbere mu Bwongereza yatunze abaratero beza mu myaka nko kuva muri 2013 dufata karorero. Kugera no munsi Tottenham yatunze Rose na Kyle Walker. Ishobora ko ari equipe yatunze abaratero beza imbere yuko novuga ngo Liverpool iza kubona Trent na Robertson. Bo kuko banisanze muri equipe nkuru baca bara exploser sino Tottenham Hotspur batwabamenye muri equipe nto idatwara ibikombe. Yadufashe Rose na Walker nabo barabaratira do class mondial. No kuvuga ngo uno munsi Kyle Walker afise inkino nyinshi mu maguru, agasanga no kwa Manchester City asabwa kazi kenshi batisunze n'imyaka hamaze. Ikintu citwa dependance umukinyi kwa Manchester City nico kintu kiriko kirabakorako. Kandi siniko ndabona ko uyu mugabo yo kwisobanura imbere ya Barcelona Dembele. Erego nongere kwa kakano buriya ni equipe revyo gisanze muri situation imwe muri UEFA Champions League, ariko no munsi uravye uburyo equipe ya Paris yubatse na Manchester City ni equipe zibiri no ziri mu bihe bitandukanye mu jaye n'inyubako. Bamwe bariko barubaka generation shasha n'umumenyereza mushasha,
abandi bafise umenyereza amenyereye equipe mugabo ata generation nshasha afise no munsi ahubwo ari karagwana n'uburyo yobanza gasanasana bafise hama mwaka uza kubaka equipe ari naco gituma no munsi dufata karonka pari ni equipe iri kirabura umusaruro tugatangara ariko tukavuga ngo ni ibintu bitoyi bitarafata tukabona ngo kazoza ka equipe karara veka babakinyi equipe ya Paris Saint-Germain ifise bivuze ngo kugorora pari biroroshe cyane kuko no muri champion izo nsinzi barazironka na pressure ari uko bazobura champion mugabo Man City no munsi ni pressure muri championnat ni pressure muri Champions League kandi byose ni bikombe batagomba kurasha kuko barabifise ni bikombe batagomba kurasha no munsi gukora ane blanche kuri Manchester City na kaga gakomeye cyane nimbagezaho numva ko Manchester City ishobora kumara ingino 10 igasindamo match mu batsinze Nottingham Forest equipe nka za Brighton za FC Bournemouth Feyenoord de Rotterdam ikakuba ko isinzi ibitsindo bitatu kabigombora ukambwira ko usigaje Club Brugge na equipe izwi izina rya Paris Saint-Germain ukumva ko biza koro ibibazo vya Paris Saint-Germain bya City si bimwe generation tarasubirizwa nandi bafise generation keneye kumenyerana ibibazo vya Paris ni bito paraporo vya Man City do mapara baraza no ko banisobanura kundwi kurikira kuko naho ushaka ukiruka no munsi Luis Enrique dufata karoro umuhoye yuko ataronse qualification muri kimwe cyo munani gishiri cyanyuma umumenyereza zoza ku bica 90 kwijana ategezwa gukoresha abo bakinyi umugabo witwa Luis Enrique ariko arakoresha mu gihe Man City tubona no munsi na stability yari mu byo bariko barubaka ko na projet yari umumenyereza arafata uno munsi akagarukana Jack Grealish hagati mu kibuga muri style ya batandatu Jack Grealish mu kibuga ari kumwe na KDB do ku ruhande rumwe Bernardo rundi ruhande peut-être na Foden ngacishikayo Erling Haaland ugasanga nibo bakinyi no munsi wabazanye bose n'aba backup gifise badashoboye gutanga ibyo biteze ko kuko nubundi biragaragara ko KDB atakiri KDB hari ibyo wamusaba tukabona ngo KDB ari mu kibuga City tubatumva yaje nta nuzi ko na Kaskanteni agaruka nawe atazogaruka tumona muri meforme ngiza abandi barimo biragoye ko mukiva muri equipe ikiratsindwa kandi biragoye ko mukinya va muri Pierre Doriga Macroise ngo agaruke yiyempoza nkuko Kaskante yarameze ibibazo Man City fize ni ivy'abakinyi nuvuga ngo nabahari nibakiri capable yo gutanga ivyo wabiteze kandi nta nivyo twiteze ko bazotanga ejo canke ijya ejo arakantu nariko ndiyumvira mbona umuntu agakorokanye muri commentaire umuntu yitwa Yvonne Niyonsaba ati match ya Manchester City na Manchester United izoba iryoshe kuko bizorangira bose batsinzwe ntazo sindi bashobora gukina ku buryo Manchester City itahidatsinze na Man itatsinze ariko ya Man irabanye Man ishobora kubanywa ariko hano Man itana profis nibaze amurime ntazavuga ngo iki ni vyiza ko equipe a profita kuko Man City no muzine equipe ata plan B gira inafise naho bakinyi batagishoboye gutanga ivyo equipe biteze kuvuga ngo probability ndavye kazoza ka Man City nchanza kuyi point ivuga ngo probability zo kwikalifia kuri Man City nukura abakunzi ba Man City bambabarire abasore wanje ari amucarama sinize kumuvuga izina mbabarire cyane equipe kugira ngo yikalifie no munsi mu kibanza ca 22 irasabwa niburi kutaja munsi y'iki kibanza irenge ikibanza ca 24 mugabo equipe bazokina kundwi ikurikira yitwa Paris Saint-Germain yo iri mu kibanza ca 25 kuvuga ngo Paris Saint-Germain niburi rakeneye ya 3 kugira ngo yisange mwizi 24 kandi cisanga mwizi 24 yatsinze Man City zo bikorotse izocija inyuma ya 24 nukuvuga ngo Man City zoca yisanga ishobora niburi kurondera gutsinda match ya nyuma ya Club Brugge kugira ngo bikundije muri 24 naho nyene en fonction y'ibizoba byavuye mu zindi ngino bivuze ngo Man City gutsindwa na Paris Saint-Germain ni synonyme yuko equipe izo bisezera muri Uefa Champions League idaciye no muri barrage kwera yuko bamwe batsindwa na Paris kuja gutsinda Club Brugge bizosaba ko barindira bakaraba izindi resultats zo kubindi bibuga kugira babe bakarifi ko dufata bagitsindwa na Paris zo cikwiza amanota 10 bone bafise amanota gara ku 8 ngo ukaraba equipe ziri nyuma yabo dufata nka PSV Eindhoven Dinamo Zagreb na Stuttgart zifise PSV Eindhoven ifise 8 bayanganya Dinamo Zagreb 8 dufata na equipe zikwiza ya Stuttgart ifise amanota agera kondo mfasha turabingino bimirije bobo kugira ngo mubone igituma probability nubundi yo kwikalifia kuri City basabwa kwasira security yo gutsinda match ya Paris Saint-Germain mugana byo bicabishira mu kaga Paris Saint-Germain kondwe girandwi equipe izwi kwizira rya PSV Eindhoven bazobagiye kwa Creve na Zvezda Etoile Rouge Belgrade equipe yo atachirondera no musi yamaze guhera peut-être ishobora ko yababuza ivuga ati turayakubuza vyanka bikuru ishobora ko yababuza mugabo nka equipe ifite ambition nka PSV Eindhoven
PSV yakuye inota rimwe imbere ya Paris Saint-Germain kandi no muzi kinyamupira PSV itsinze Creve na Zvezda pe importa aho bayitsindiye nta nkuru irimo ngo probability yerekana ngo PSV Eindhoven ifite amahirwe yo gutsinda match ya Creve na Zvezda gusumba mugihe Yasezerewe twavuga izoba yagiye kwa Slovan Bratislava muri Slovakia kandi nawe no muzugiye kuraba Yasezerewe ifite amahirwe menshi yo gutsindira match kuko Slovan Bratislava kugeza ubu ni equipe na iri kiraherekeza izindi rindiye ko UEFA Champions League ihera sauf surprise kwa kundi equipe ishobora gutsinda muri UEFA Champions League sino nka Yasezerewe turamusigiye gukina ivuga ati tugomba kuja muri 74 byanga bikunda urukina nka finale kandi kinyamupira nko twabivuze ingufu za Yasezerewe ntiziri comparable n'iza Slovan Bratislava nta na gato tugaca dufata equipe ishobora guha amahirwe Man City abafana ba Manchester City mufane Arsenal mwanka mwemera Arsenal iraronka qualification mugabo irashobora guha qualification Manchester City kuko kundwi girandwi equipe Arsenal baca bakira equipe izwi ku izina rya Dinamo Zagreb iyi Dinamo Zagreb niyo equipe irikira sugereza City barayanganya kuko twavuze Dinamo Zagreb na equipe yitwa PSV Eindhoven hagacazi Yasezerewe nizo equipe zishobora gukwiza amanota arenga 8 nyuma yuko nka Paris Saint-Germain bitsinzwe canke ikanganya nino equipe ya Paris Saint-Germain ubwo rero Arsenal igisinda Dinamo Zagreb equipe zishobora kwatrapa City ziraca zigabanuka bwa mbere hacazigara kuraba mbega PSV Eindhoven yavuye kwa Creve na Zvezda mbega Yasezerewe yavuye kwa Slovan Bratislava ivyo nimwe mu bikwereka ngo amahirwe ya Manchester City kugeza muno mwanya ari mu minwe yabo mugabo no mu minwe y'abandi bagabo y'izindi equipe mugihe rero hamwe baba batsinze Paris Saint-Germain naho niho duca tugaruka tukaraba ico tuma Paris Saint-Germain nayo yumva ko itazokwemera gutsindwa na Manchester City kandi bari muhira les ultra parisiens bateza okoroka kuko iyi equipe izwize ya Paris Saint-Germain igiye gukina indwi igirandwi iri nyuma ya 24 ngo iri nyuma ya ca kibanza cyo kuva ku 9 kugeza kuri 24 ngo kugeza muri no mwanya yaba Ligue des Champions yarangiye Paris Saint-Germain yari kubitashe idaciye no muri barrage mugabe Paris Saint-Germain igisinda Man City gakwiza amanota agera ku 10 izo bisabwa niburi buri nk'inota rimwe cyangwa gutsinda match ya nyuma mikaba karifi ngo amahirwe menshi ahari Paris itsinze Man City yo bakarifiye byoroje cyane gusumba uko Man City no muzi itanguye kugira ubwoba no bironse match nire jewe nubwo Man City nubwo Paris Saint-Germain inyuma ya Man City mugabo gutsinda mu buryo buri direct jewe ndavye biraza kuba bibera cyane ndavye equipe ya Paris Saint-Germain yakinyitagira Ousmane Dembele bagiye kwa Strasbourg bagarukanye umusore yitwa Gonzalo Ramos yatsinze igitsindo c'abataka apana vyo bivuga ngo harimo winga yo ciheberako igitsindo c'umwataka warahubye ati nimba ngonga ipoto nimba bigenda gute ndarigonge mu gitsindo caroyemo ukabuzi ko vise Bradley Barcola uzi ko vise Ousmane Dembele ashobora kuzoba yagarutse ameze neza uruhande rwo kwa Josko Vardiol riko rucibwa ko na Ousmane Dembele uruhande rwo kwa Kyle Walker riko rucibwa ko na Bradley Barcola ufise Gonzalo Ramos inyuma yiwe hari umwana yitwa Yasezerewe equipe ya Manchester City n'ubundi igomba kwitonda simbonize gukora amanota 3 ku kibuga ca Parc des Princes ni equipe zibiri yazadi yakivuze neza ntizogereranywa equipe ya Manchester City ni nkuru tugende kuvyo novuga ngo bamaze kugenda batwereka bakina championnat zibiri zitanganye inguvu kandi ubwiza bwabo muri championnat ntibusa Manchester City rivaliza na Liverpool rivaliza na Arsenal na za Chelsea na za Manchester United n'izindi Paris rivalite yabo bayigiriyo bazi ko bariko banigana na equipe ya Monaco yonyene ntibakinigana na Marseille ntibakinigana na Lyon ntibakinigana na Zarire iyo Monaco itameze neza Paris Saint-Germain kino gihe ibitekanye mugabo urabona haragera ahantu bagera igihe bagatakaza inguvu igikombe kibaca mu myanya y'intoki Monaco ikagitwara Lille kazi kagitwara hakagera ahantu bizanga bariko birukangana za Marseille zatakaje inguvu zabo mugabo Manchester City no munsi nikiriyo rero yo kuvuga ngo irafise babakinyi bagomba kuza guhangana n'ama equipe makuru nikiriyo kuvuga ngo kuko no munsi erega Landry ari abagiye batanuka bavuga ati ubwo Man City no birikira tsindwa kweri buri abakinyi bavuye mu mvune Ruben Diaz ni yagarutse John Stones ntari Kevin De Bruyne ntari Jeremy Doku Jack Grealish ni bahari habuze Rodri Cascante nukuvuga ngo uno munsi ugiye kuraba Bernardo Silva ni hari ari harameze neza uno munsi yagezeho equipe ya Man City ivyananiye ba KDB na ba Jack Grealish na bande bariko barahita umwana ariko wizi ugenda urabe equipe ya Paris Saint-Germain
donc tugende muri mediane kwa Manchester City harimo Bernardo harimo KDB harimo Ilkay Gundogan harimo uyu mwana rikora wizi ntaramenya ikibanza kina kuva hano urabiye hariho nande wundi harya na Stones rimwe na rimwe bahora bakinisha nko mu kazere mugabo no munsi kubera absence ya Rodri Cascante bakina muri double kazere atagishiboneka cyane mu kibuga hagati akina nko mu defenseur ucuzura bene kwa Paris Saint-Germain bafise Vitinha bafise Zaire Emery bafise Neves bafise Fabian Luiz très expérimenté erega nemeza ko Paris Saint-Germain muri equipe nziza dufise mugabe ibura umusaruro ibura umusaruro ariko ni equipe nziza nawe nabivuze match ya Paris Saint-Germain na Man City rezame iyi match turayivugira bari finale ya UEFA Champions League ije ataragira kubera yuko buriya na ya Paris Saint-Germain mugiye kura muri parcours zayo buri isabwa qualification kuri City kitaronsa qualification kuri City yes yuri gati twabona izo bayagiye kwa Slovan Bratislava match ya nyuma cyakira Paris Saint-Germain izi ni equipe none mugabo zifise ibiharuro byinshi Dinamo Zagreb PSV Eindhoven Stuttgart imwe iraja kwa Arsenal iyindi zo kwakire Paris Saint-Germain ku rukino rwa nyuma iyindi je kwa Etoile Rouge Belgrade bivuze ngo Stuttgart nk'ubu dufata karurire ku manota ndwifise mu gihe hagati ya Paris Saint-Germain na Man City umwe yotsinda uwundi iyi Stuttgart ikaronka 4 points muri atandatu zigaye gukina ko canka 3 iravisa amaguru kuba kwikarifya kuko nk'ubu dufata karurire City ingani jurukino rumwe mu nkino zibiri sigaje yo cikwiza 9 mu gihe Stuttgart yoba yaronse amanota agera kuri 3 mu nkino zibiri zisigaje yo cikwiza 10 kuvuga ngo biroje ko Man City direct mica yisanga inyuma yande ya Stuttgart nubwo Stuttgart yosindwa ku rukino rwa nyuma na Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain yaratsinze City no kuvuga ngo Man City zoba yaragize gute yaramaze gusezererwa rero ino ni match nk'abanyamupira mutangure mu ikazanure tangura mu ikazanure tugiye kubona UEFA Champions League apana ibi bintu byo kumva ngo match ni Barcelona ngo match tugiye kubona match finale akani ko kamaro rero nsubiye gushimangira iyi forma abantu bayumve ko nivyirarurije kwa Kenya n'ibindi bigiye bitandukanye ngino zabaye nyinshi ariko ni forma y'abantu babagabo nimutangare Liverpool no munsi tutariko turavuga Barcelona tutariko turavuga irare mu shori witiam do final jagura na Kasuri gati karenganye gasiragoringa kakayikubita turashoboka ubonye tugiye kibe 18 gishiri cyanyuma amanota waronze mu matsinda yaba 28 ku 28 nakintu agomba gusigura yaba 18 ntaca zoba vuze zo dutanguye bishasha ukubiswe tipa nuko bimeze rero nuko bimeze City bare batsinzwe mu zindi nkino za Real Arsenal ko Arsenal bitatu ku busa equipe ya Monaco nabeza kata debirimwo confirmation ya equipe ya Arteta ariko nubundi ndabisubiyemo ntimuzombaze ngo sinda yemera muri Champions League Arsenal ni equipe no ifise abakinyi ubona ko barengeye urwego rwa Arsenal ariko iconze ni ariko nubundi batumenyereje ngo intsinzi ya Ligue des Champions tuyemera tuyibonye ariko iconze ni equipe muri mu equipe ari muri Champions League afise abakinyi bakina ibintu wicaye ahantu nawe uvuga uti ndabonye umupira ni equipe nziza ariko uno munsi nta muntu numwe atokubwira ko amanota ya Arsenal muri Ligue des Champions yemera yabonye none ni hatso gufira kwa Atalanta equipe ya Arsenal twabonye mu mwaka wezi nanirwa kwikura kwa Racing Club de Lens equipe ya Porto ni yari basezeriye no Bayern Dominique mbi twabonye mu mwaka wezi ni equipe yabanyoye icumbagira nuko rero bimeze turabere no icwindi ya gatandatu dusigiye ndetse Clovis adufasha ari atuzanire uko imigwi kundwi gira gatandatu isumbasumbanya amanota hari Egide Bari Barca ariko arabaza ati mbega Paris Saint-Germain na City baracakirana ryari gene kiraza rya 22 kwezi kwa mbere le 22 janvier mu mwaka uza bari bukinino game bamaze kuva mu minsi mikuru baruhutse ariko Man City nizo byaruka ko Man City nta munsi mukuru bazokwigira baronka tugira abantu kandi kubana ngabakoresha Bobeta ni West atakabarongo Bobeta akabarongo BI uja kuri Google Chrome ya maze ukashobora ko downloadinga ibintu geze bikagenda neza cyane muri rusange rero nuko inkino zagenze ariko reka turabe nuko urutonde nago rumeze gushika kakanya abone equipe nkuri